Bagenzi namwe bakunze radio televiziyo Burundi bwiza turabaramukije tubaha n'ikaze ku makuru kuri wa gatanu igerekezo ya 18 Ruhuhuma mwaka wa 2022. Ayo nayo akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Abarongoye intara ya Bujumbura barabanya kugendera abenegihugu mu makomine agize iyo ntara, abo naho akaba ari mu ntumbero yo kumviriza ibibazo byabo. Abahurikiye mu ishirahamwe Fondation Femido Jaba bo mu gisagara ca Bujumbura bagendeye abatamakazi bageze mu zabukuru bo mu kigo Iyava mu ntumbero yo kubipfuriza umwaka mushasha. Kaze rero idonito y'ayo makuru ingingo imwe ukwayo. Muri vya biganiro buramatari ntara Bujumbura engineer Zinasengiyumva yatangiye kugirana n'abenegihugu bo makomine atandukanye agize iyo ntara. Uyu munsi hari haramukiwe komine Mutimbuzi aho ivyo biganiro vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru mu Rubirizi, aho yari yaserukiwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe ariwe Dieudonné Bizimana, akaba yari yagiye aherekejwe n'abarongoye ibisata bitandukanye byo mu ntara ya Bujumbura. Mu ijambo ry'ikaze Mustanteri Sima Butoyi yaramenyesheje ko umutekano n'amahoro ari byose, niko guca asaba abenegihugu gushikiriza ibibazo bibarakiye, abamenyesha ko ibitorerwa umuti bashobora kubyishura, ibidatorerwa umuti navyo bakazobyishurwa hanyuma. Ikomine ya Mutimbuzi banyakubahwa, ikomine itekanye, abenegihugu bose bari ku kivi, bari mu mirimo yabo ya misi yose. Aho mwaciye murabibona umutekano urakwiye, umwanya wose muza kumara hano muyumve ko muri mu mahoro, haratekanye. Turashimiye abenegihugu bose bitavye, baze abafise imitwaro ibaremereye, bibaza ko baza kuva hano baremuwe, baza kuva hano imitwaro yabo yakiriwe, inyishu barazironka. Byo abatari buronke inyishu naho ibibazo biregeranywa, bizokomezwa kwigwa n'ababijejwe. Intumwa ya buramatari Dieudonné Bizimana yaciye afata ijambo asaba abenegihugu ko boshikiriza ibibazo byabo atagwoba kandi bakabishikiriza mu rupfasoni. Umunsi n'wanyu kugira ngo utwo tuntu twose tubagoye mu kubaho kwanyu mudushikirize. Aho rero turabahuriye kujya gufata ijambo mwisanzuye. Tubasaba gusa ico cyumviro ufise ushikiriza, kubishikiriza utekanye, ufise umutima uri munda, udatukanye, atawurengeye akarimbi, mugabe icyumviro cyawe ukagishikiriza. Kumugoro kuri wa gatanu igerekezo ya 18 Ruhuhuma wa 2022, abahurikiye mu ishirahamwe Fondation Femido Jaba bo makomine atatu agize gisagara ca Bujumbura bagendeye ikigo Iyava gisanzwe kireze abatamakazi bo mu zabukuru batanu. Ico kigo naco kikaba kibarizwa muri zone Kamenge muri quartier Mirango. Abo bahurikiye mu ishirahamwe Fondation Femido Jaba bakaba bagiye bitwaje agakemanyi mu ntumbero yo kwifuriza umwaka mushasha kagizwe n'amavuta, umuceri, ibiharage, ubufu, amasabune n'ubufu bw'ubuyi. Umufasoni Liliane Gahungu arongoye ishirahamwe Femido Jaba mu gisagara ca Bujumbura banshiriza intumbero y'ico gikorwa, akanamyesha ko we nabo bafatanije batekanya kuzogendera iyindi migwi y'abantu bakeneye gufashwa. Tumukurikire. Twebwe turi abasarukira imbere y'amategeko ishirahamwe Fondation Femido Jaba. Kuri uno munsi rero twagendeye iki kigo Iyava kiri hano mu Kamenge, kifise abamama bakuze mugana n'abanyene bafise amikoro makeyi. Rero twashinye ko ari kugaca urukundo ukubagendera kugira ngo dusabikanye dusangira umwaka mushasha wa 2022 twatanguye. Muri bike dufise twashinye kuza gusangira nabo buno mwaka mushasha. Ahanini twagenzwe n'ikugaca urukundo. Ego nko fondation yacu irangwa n'ikugaca urukundo. Inyuma yaha twatekanya kuzoja kugendera n'abandi bafise amikoro make, ari abagwaye mu bitaro, ari abana, ari abamama bakuze, cyane n'abandi bantu bose bashaka kuba bafise ibintu by'ingorane, turabashika ko tukabafasha
icekwa c'urukundo nyene cama kiranga fondasiyo nyene yacu. Umupfasoni Tekla Paula Ruragahiye icegera c'userukira ico kigo nawe yashimiye iyo shirahamwe atako atera kamo abandi babishoboye kugira umutima wo gufasha. Twashimye gose iyi fondation Femi de Jaba akamono batanu ko umuntu abonye Imana imugaburiye azaribuka ko ku ruhande hari abandi bashonje azararendera gusangira n'abandi abantu bose bashoboye bishoboye ba Imana yashoboye kugira ubuntu bakagira ico bifashije base baribuka gufasha abandi badashoboye bafise amikoro make. Muko Ruragahiye yabimenyesheje abatamakazi ngo arafise ingorane zo kwivuza bagasaba leta ko yobafasha ikaborohereza bakazaravugwa ku buntu kuko ataho bikora. Baranamenyesha ko bakunda kugira n'ikibazo yogiye kwivuza aho ngo bataborohereza naho ngo basaza bafise twadukata kwivuriza ko twa kamwe. Bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza amakuru twabateguriye aha ntihagarukiye naho gutaha.